Bonjour, bonsoir, ça va? Mumeze neza abakuze TV mwese mukomora nkurikirana bivaye naho muri. Ijambo ry'umure ushobora kuba urwaye, urwaje cyangwa ufise ikibazo icyo cyose cyo mu buzima ngo ndakubwire nti c'est la vie qui change, wihangane siko bizohora. Ushobora kuba uri mu nyishu naho wibuke gusangira n'abandi kandi ushime Imana. Uno munsi nko mumenyereye turi kwa kane no munsi w'inkuru nyigisho. Ndagusavye rero ufata agatebe kugira ngo ukurikirane no nkuru. Murabizi ko chaque jeudi mwana inkuru nyigisho zibasigira leçon morale zituma dukeburana canke se duhana inyigisho za buno buzima tubayemwo kuko benshi ntibaronka babahanura ariko turashobora gusangira impanuro biciye kuri TV mu kiganiro inkuru nyigisho. Rero ino nkuru nyigisho siktu iraraba abajene aho muri hose mufate agatebe mwicare, abantu muri marié mufate agatebe mwicare, ushaka kuba uri umupapa ushaka kuba uri umumama fata agatebe wicare, ushaka kuba uri umupapa urenga ibigo cyangwa se uri umumama urenga ibigo ufate nawe agatebe wicare kugira ngo ino nkuru uyikurikirane yaza kugusigira leçon morale kandi ikomeye cyane. Uraza kumenya vyinshi utaruzi, waza gusanga hari amakosa menshi wakoze agukwegera n'ibindi bibazo wewe atavyo ari wibaza yuko vyoshika ariko uku niko kuri ngoma ndaguhe. Hari umukobwa rero yarakundanye n'umuhungu. Uyo mukobwa yarakundiye umuhungu cyane, urukundo rumwe novuga nti rukwije amadogre. Rero umuhungu ariko murabizi ko mukiri muri byo kureshanya muri fiançailles nta mahita uramwambika nuraji wabo nuratanga inkwano. Murabizi yuko akenshi usanga ku ruhande rw'umuhungu cyangwa k'umukobwa afise uwundi muntu ku ruhande cyangwa abandi bantu bavugana kuko avuga ati nta cemeza kuko abantu murabizi ko bahinduka surtout abantu bari en couple muri copinage muri fiançailles birakunda gushika ariko ntabwo ari vyiza. Rero uyo mukobwa yarakundanye n'uyo muhungu aramukunda urukundo rwinshi cyane yumva yuko yo nawe yitangira akamwihebera ariko umuhungu wewe yarakiri muri ni avuga ati byo guhitahitamwo yaracyumva neza uwo bashaka kubana kuko nta decision yari bwafata. Abantu benshi barakunda kuja en couple cyangwa bagahura n'abantu batarafata ingingo. Rero umaze guhura n'umuntu atarafata ingingo wewe wari umaze gufata ingingo biragusigira imvune cyangwa se bigukomeretse. Arakundana n'uyo muhungu bagera kure. Abagenzi umukobwa bose bari babizi yuko uyu mukobwa akundanye n'umuhungu. Anete abagenzi banete bose bari babizi yuko Anete umuhungu amukunda bakundanye bari kumwe kandi byari ibintu bisa neza kuko umukobwa yarakunda cyane umuhungu ahageze hose yaramuvuga ibyo arimo byose yaramupresenta nukuvuga kuri we yari yo mahitamo yiwe. Ariko kuri James wewe ntago byari bimeze. James ego nawe yaramupresenta ariko ku ruhande yaramuca inyuma akamucanga. Rero niho James yarasohokeye yene mu bunwero baratamba baranwa inzoga ahura n'undi mukobwa aramushima. Akimushima barahura bahuye iryo rimwe nyene baravugana barahuza baratwenga bararyoherwa niho guca batahana muri iryo joro barararana. Bamaze kurarana bageze kuri etape yo gukora imibonano mpuzabitsina ariko bwarakeye James arataha n'uyo mukobwa arataha. Anete rero yarari wewe yararindiriye James ko yavuga ati niwe muntu afise imbere n'inyuma niwe mukunzi afise kandi ari fidèle kuri we. Barasuye kandi barahura bukeye yaramubwiye ati shereje uko nakubuze aravuga ati jewe nari ndi mu kazi murabizi ko ivyitwazo ntibibura insiguro ntizibura. Rero Anete acyose kandi kuba kumwe na James barasuka bararyoherwa. Murabizi ko abantu benshi barashobora kujera abantu batanu canke barenga canke batatu bari en couple ariko birafise ingaruka mbi kandi mu buryo utari witeze. James yari kumwe na Anete nawe nyene basa kandi barabonana. Nukuvuga uyo mukobwa babahuye mu kabari barabonanye na James. Anete nawe waje nawe nyene barakora iyo mibonano mpuzabitsina. Anete akazi yakora uyo munsi nyene nabonanye na James iryo joro. Anete yaratashe muhira ashitse muhira atangura kwimva nabi atangura kumva gwaye atangura kumva ubuzima buriko burahinduka. Akazi yakora baramwirukana ku kazi. Yabonye bamuheze ikete ryo guhagarika akazi ryo bamusezereye ku kazi. Anete ikintu cyose yakora utuntu yakora ku ruhande tutu business turahomba. Akaguma yumva nabi agiye kwa muganga kwipimisha bakabura ingwara ariko akamara umuntu afite utugwara tubi akamanya menga arafise malchance. Ibintu byose yasigaye akora nta na kimwe cyacamo ariko nawe nyine ntiyatahura impamvu ivyo biriko biraba. Niho rero Anete ajyamye muhira haca haza inasenge. Murabizi ko ba inasenge babantu n'abantu bakunda ko bazitura n'utundi abatante bashangazi n'abantu akenshi abazi utuntu twinshi surtout komuniese wiwe.
rero aramwegera aramubwira ati Anete nibiki ko umerewe uko ufise ikibazo nyabaki. Anete amubwira ati jewe urabizi ko mfise umukunzi wanje James niwe dukundanye imbere n'inyuma. Rero James twarasohotse turabonana turaryoherwa nkuko twari tubikora, ariko kuva uyo munsi gushika ino saha niyumva nabi, numva ubuzima ari ikintu kinini cyahindutse, numva menga ku kazi baranyirukanye, ikintu cyose ndonse n'amafaranga nubwo no yaronka aca mu myanya y'intoki. Rero sindi ko ndatahura ibiriko birambaho. Shangazi akivyumva aravuga ati wow, arambwira ati uyo James mwarabonanye ego, mbega hoho uyo James uri sire yuko agukunze uri wenyene? Arambwira ati yego je ndisire ko ankunda je nyene. Arambwira ati oya uribeshe, tugende ndagutwara ahantu uraza kuronka inyishu ivyo bibazo vyawe. Bajya abantu basenga, ari abantu usanga akenshi basenga mu vyumba, baje mu butayu, baje mu mazi kugira ama deliverance. Rero aramubwira ati abantu benshi muri kino gihe bariko barahura n'ikibazo cya malchance. Ushobora kubonana n'umuntu afise akarondirondi kabi, afise akarondirondi ka malchance, afise akarondirondi kinyatsi. Rero we mugihura mukabonana mukaryamana ntanakimumenya, ariko umenye yuko bijya vyahora bimurimwo wewe birakuzamwo, kandi utangwa kubona ubuzima buhinduka, ukavuga ati je Imana ntinyibuka, jewe ibyo nkora byose ntibicamwo. Or ntuzi yuko les rapports sexuels, guhuza ibitsina n'umuntu n'importe kimuhuye bishaka kugusigira wewe consequences zo gutuma urizika n'ubuzima bwawe bwose. Baragenda baramusengera Anete, barasenga baragira prière, baragira deliverance. Rero aza gusanga nivyo byari byabaye. Niho rero kuca ataha muhira aramuhamagara James, aramubwira ati James ndashaka ko tuyaga nk'abantu dukundanye kandi umbwiza ukuri. Ati yego ndagutezeyo. Aramubwira ati jewe nari maze iminsi mfise ubuzima bubingira urabizi, nari maze iminsi nguma ngwara, ico nkora ko cyose ntigicamwo, akazi baranyirukanye, aka business nari mfise amafaranga yose ndonka nuwo yampereza, simenye ukuntu amafaranga nayakoresheje nabi akanca mu myanya y'intoki. Ati jewe rero twagihanana na singe wanje bankoreye ibi nibi resistance zabonetse neza. Ashamubwira ati jewe nukuri ntakubeshe, nukuri umbabarire kandi Imana ibabarire. Urabona kijya igihe nagutelefona uri mu kazi, jewe nasohokeye ahantu ndi kumwe n'abagenzi, cyamuna n'undi mukobwa ko gari mwiza, ariko ndabikubwiye kubera yuko ndavyatuye kandi ndagusavye imbabazi, ndabikubwiye ko ndagusavye imbabazi kandi numva ko ntashaka kandi gusubira kubigukorera. Ambwira ati byagenze gute? Arabimwiganira ukuntu bagiye mu hoteli bararyama buraca. Ashambwira ati none hoho James wowe waributse no kwikingira? Oya sinibutse kwikingira. Guys, ni gute ushaka guhura n'umuntu rimwe ntumuzi ntakuzi, abantu bo batinyinda, no kuvuga hako atinya ingwara, we atinyinda arashaka kwikingira, avuga ati je turabonana ndanwa ibinini ndagira ibinini, ugasanga yateye n'inshinge ragiziki, ariko kuri sante yiwe nawe niyumvire yuko ashagura n'izindi ngwara za syphilis, za brenoragie, za VIH, zose n'ingwara zifatira mu mibonano mpuzabitsina itari protege, harimo n'ivyo byo guhana ibintu vy'imyuka, ibintu vy'akarondirondi, ibintu vy'amateka mabi, umuntu ugasanga ari afise malediction, ivyo byose akabiguha. Rero ikintu kenshi gikunda kuntangaza muri no misi tubayemo, surtout les jeunes filles, les jeunes garçons, ushaka kubona ari umuhungu mu vy'ukuri ukabona ko yitwararitse neza na neza kudatera inda umukobwa, mbese akabazi n'uburyo bwose aho uva bukagira yashobora gukoresha kugira ngo ntatere inda umukobwa, ariko ugasanga hageze kuryoherwa wewe ntashobora no kwikingira, bibuka ati reka protege santé yanjye, ugasanga wowe uri umujene kubera plaisir y'iminota 10 kugiye kwa iminota 5 2 3 igutumye kwica ubuzima bwawe bwose, ugashobora no kuronka akazi, ariko kubera yuko ugwaye amagara yawe ugasanga byose ntibishobotse. Cyangwa ugasanga uri mu rugo, uri umupapa, uri umumama, ufite umugore wawe mu nzu, ariko ukemera ukava mu rugo ukagenda hanze kurondera abandi bakobwa swate abamaraya, ukaca usanga umugore wawe ari muhira aratuje umuzaniye ingwara. Cyangwa ugasanga wowe uri umumama, umugabo wawe aratuje n'umuntu yiyubashe, ariko wowe uri kurataratara hanze n'abandi bagabo n'abandi bahabara, ukaca usanga uje kuzanira ingwara umugabo wawe, ugasanga n'abana barashikiriwe, kuko hajya abenshi baranduzanya ingwara batabizi. Urashaka kuba waranduye utabizi ko wanduye, mwico gero wowe uzi ko ukomeye ukaguma uryamana n'abantu hirya no hino aho ushitse hose mukora ivyo mukora, ukaca usanga uri kuranduza abandi bantu wewe utabizi ko uri kurabanduza, nabo nyene batiteze yuko uwo banduza.
rero mumenye yuko guhuza ibitsina les rapports sexuels zifise conséquences nyinshi surtout zitari protégées. Hari ingwara nyinshi zifatira mu guhuza ibitsina mutikingiye. Hariho za syphilis, hariho brainologie. Kandi syphilis yogeze kuri phase nkuru ntikira, niho ujya kumbwira wa sida. Upfa nabi, upfa ugwaye nabi cyane. Hariho za hepatite mu gusomana kujya musomana amabizu prolongé. Izo zose ni ingwara zishobora kugufata mu gihe wewe uriko urabona yuko kuryoherwa kwa 5 minutes kudashobora kukuzanira ibibazo cyangwa se ikintu zo kwivuza imyaka yawe yose. Rero attention, pay attention, les jeunes, les garçons, les filles, aba mama, aba papa. Namba warahisemwo uyo mugore ukamushira mu nzu. Emera uyo mugore umugumane ari umwe, tekana n'uyo umwe, umusengere namba yokore ikintu kibi musengere, umugire kwihangana. Urukundo rurihangana. Urukundo rurababarira, urukundo ruca bugufi. Urukundo ni ikintu kinanira abantu benshi. Kuko zishobora kumva ukuntu ushaka kuba ufise umugabo wahisemwo ata muntu agufa usinze ngo muhitemwo, ariko akagera igihe ukamuca inyuma ukagenda kurondera abandi ku ruhande. Sinumva ukuntu ushaka kuba ufise umugore wamukunze umubona umushira mu nzu avuga ati uyu arakwiriye yuko ambera mama w'abana, ariko à la fin du jour ugasanga uramuca inyuma ugiye kurondera abandi. Urobarize n'ubuhinga abamaraya. Umuhabaro urashaka kugenda kumurondera akagukorera umuti ku buryo utazoseba no kwimvira n'umugore wawe ari mu nzu. Ukabona umugabo waratashe umenga uramunukira, ukabona umugabo waratashe umenga ntashaka no kukubona, kumbe nawe siwe baramukoreye. Ugasanga urugo rurapfuye rurasambutse muri iyo nzira. Rero pay attention, mwirinde. Ego ushaka kumva ati kuryoherwa reka ndyoherwe reka nkore ibi nibi. Namushaka kuryoga imyaka yawe yose, hitamwo uwo umva yuko umutima wawe ukuyoboye ko unabisengere hama ushire mu nzu utekane ubikore wisanzuye. Ubikora ata uri kuriba. Nge urabizi yuko ikenshi wiyivye nta mahoro. Bavuga ati nta mahoro y'umunyabyaha. Urabikora ariko mu nyuma nawe mutima urashaka kucyara ukimvira avuga ati ibintu nuko. Rero muravyumva yuko les rapports sexuels apart n'ingwara zifatira mu guhuza ibitsina utari protege. Hariho no gushobora gukurayo imyuka mibi y'akarondirondi kabi ya malediction umuntu ayifisa akayigutransfera wowe kibazangwa gukora ntago yayisidanga ibiki. Kumbe hariho n'ibindi bintu wowe utaruzi yuko bishaka gushikira ariko kumbe wabikuye muri abo bantu. Ugasanga n'umupapa yawe uraronka amafaranga yawe uraronka risk muhira akitaho umuryango, ariko kuva bahuriye niyo maraya y'umukobwa cyangwa se iryo habara ivyo akora byose ntibigwicamo. Kubera iki ni ibintu bibaho. Rero pay attention, les rapports sexuels non protégés. Kubona n'umuntu arose muhuye c'est pas bon. Ushavuga ati yego twabonanye nta wambonye ko twabonanye, ariko iyumvire ku buzima bwawe. Abantu bagenda bafise imyuka myinshi baboshe. Abantu bagenda bafise ibintu vyinshi bakuye mu miryango yabo. Ugasanga n'umuryango utigera utera imbere, n'umuryango uri colonize, n'umuryango ubukene bwishe, kumbe ni imyuka yababoshe. Nawe rero maze kugenda mukabona n'uyo muntu ukaca usanga urabitoye. Rero les jeunes filles, les jeunes garçons muri en couple, abajene bagenzi banje, pay attention. Linda ubuzima bwawe gusumba ikindi kintu. Linda umutima wawe gusumba ikindi kintu. Do please mugiye umva yuko bikugoye. Ni nk'abantu bagira masturbation. Masturbation ni ikintu kibi cyane. Masturbation ni ikintu kibi cyane, urabigira ukumva kumenga kwa nta muntu usambanye nawe na kibazo onyene ni cyaha gikomeye. Kandi uri kuragira masturbation uri kurasambana mu buryo bwa mpemu y'umwijima. Wowe hajya hari undi mudayimoni aba ariko arabigufashamo, kandi hajya deja umaze kugira alliance n'isi y'umwijima utabizi. Ni nk'abantu bakunda kurota indoto, ukabona hari umuntu aza akagusambanya mu ndoto, ukabona uraryamye urose ubona ufise inda, ukabona ngo uravyaye, ukabona ngene urategise mu ndoto. Bijya byose ni alliance yo mu kuzimu, uba uri allié, uba uri marié muri monde spirituel, uba wubase ni daimoni muri monde spirituel. Ico kintu namba kimaze kukubako uragenda bagusengere, ugire deliverance, uwisonza cyo nyene na usenge, ufata amafungo kugeza aho uzabona yuko ico kintu kikuvuye. Kuko izo ni alliance muri monde spirituel wowe udashaka kubonesha amazi. Nico gituma ni wasenga uzibuke gusenga uvuga ati Mana ungwanirire intambara zoroshe nizikomeye, izo mbona nizo ntabona. Yari Bella Shakaro kuri micro za Roy TV. Ino nkuru nyigisho y'uno musi rero namba yo gusigiye inyigisho ushire muri commentaire.
ndabakunda cyane ndifuza ko tuza dusangira inyigisho z'ubuzima zitandukanye zo ku magara yacu zo ku buzima bwacu kuko hajya ubushije amagara ubushije ikintu gikomeye cyane mu buhinga bwa kamera ni FJ kandi bidufashamwo twibuke kwitaho mu magara yacu twibuke no kwitaho mu bugingo bwacu sindi umugororotsi sindi umwiranda ariko twame twikebuka uko bwije nuko bukeye wumvise yuko hari ahantu udashitse cya bugufi mu mutima wawe kuko nje kintu kinanira benshi emanga yuko uri umunyamakosa hama gerageza kugira effort yo guhinduka no gutera intambwe mugereraho mubaho yo mukama bahezagire cyane nzabazane yindi jeudi prochaine aho gutaha bye bye